Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara zose z'igihugu cacu haritezwe kandi imvura mu ntara za Mwaro Bururi hamwe na Makamba ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu hamwe hakazokumvikanamwo n'imituragaro ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 27 Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:2 rirenge igihe cy'isaha 12:4 zo ku mugoroba Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira